byari muri gahunda ariko ubu mfise umwanya muto ntibyari gushoboka. Ubwo narabiteguye ko ninagisubira inyuma nkipanga ashobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi abo twakoranye amakorabo nkakora iyindi lancement canke concert. Hamanda baramukije amahoro y'Imana bane namwe kandi nongera ndabashimira kubona mwitavye kano kamo. Amazina yanje ndi Sandrine Nduwimana, amazina nahawe n'abavyeyi. Hama nkaba ndi Sandrine Nduwimana, amazina nkoresha ku by'ama social media na YouTube. Nkaba ndi kumwe na Happy River arongoye management yanje akurikirana ibikorwa vyanje ngaha mu Burundi. Ego nivyo nawe no muha ijambo akabaramutsa. Ego ndabaramukije cyane. Mwakoze kuza kudushigikira muri iyi lancement turiko turategura izoba dimanche itariki 31. Nibaza ko byinshi tuza kubivugana, igikuru nuko twizeye ko bizogenda neza turi kumwe namwe ndetse n'Imana. Ego mwakoze cyane. Ego hamakuru no munsi nkaba narisha nabakoranije kugira ngo mvuge ku byerekeye iyi lancement ya dimanche nkuko mubibona kuri affiche. Iyi ni lancement ya album yiwanje nateguye nayise nashatse kubivamwo. Rero kubona nagize ndiko ndatera kano kamo ni kugira ngo mudufashe benshi boza bakayitaba iyi lancement mu kuza kuraba nibiki twateguye, kuza kumva ubutumwa ibintu byose bizobera ngaho muri iyo lancement no kuza kumenya ivyo bintu nashatse kuvamwo nibiki kandi ni kubera iki nashatse kubivamwo. Hama rero mudufasha azoba ari tariki 31 dimanche, iyi dimanche nyene ya hirya yejo le 31 isaha 9 mu Ngagara avenue Nyabisindu, Ngagara quartier 10 avenue Nyabisindu nimero 3. Ego hama nukuri turabibasavye nkuko babivuze ubwa mbere washikirije ijambo ko mwodufasha ko hasigaye amasaha make mukabipublia ari ku mapage yanyu ari ku media zose muba mufise kugira ngo kuri uyo munsi wa Mungu tuze tushigikira. Ego vyari byo sinzi ko Happy River afise ico yokunganira canke ufise ijambo ko yobaza ico yoba atatahuyemo mu byo navuze. Ego nkuko babivuze muratubaza ibibazo mufatiye kuri binyene vyimirije. Hama tugerageza kuvyishura mwanya mutoya kuko ico dushaka nuko abantu bamenya ibikorwa Sandrine Nduwimana ariko arategura mu gihugu cacu c'u Burundi bijanye na album yiwe yise nashatse kubivamwo. Nivyo twofatira ko mwamukoze cyane. Rero mbajije kubera iki na sohoye album kandi kandi naho sohora amasingo. Ni kubera ko hariya nari mu gihugu nari i Burayi, mbongaha mu Burundi ni muhira nkoze album kugira ngo nkore iyo lancement canke concert kugira ngo nicare hamwe na bene data kuko mfise igihe gito nga Imana niyabishoboza nko muri 2 semaines ndashobora gusubira inyuma. Rero kujya nashatse ngo dusangirire imigisha y'Imana hamwe, mbonane n'abantu, menyane n'abantu benshi abahora bambona ku ma social media babone gohe kumbona kandi dusangirane imigisha y'Imana hamwe kubera bientôt ndasubira inyuma. Hama ikindi naco mwambajije ikindi naco kuvyerekeye amafaranga ya lancement je nibaza nico kintu nyene c'ubumwe kuri ico nyene c'ubumwe abarundi naje ndabakumbuye kandi abarundi ndabakunda. Shaka ko twicara hamwe, shaka ko tuba hamwe twese tukaronkera imigisha hamwe. Vyerekeye amahera navyo naje ndisino bishoboza je nyene ndagerageza nyene kukubita hirya no hino nkasaba ama sponsor uwumpaye nkashima utampaye naho nkatahura. Ego sinovuga ngo navyikoranye je nyene ariko nararonse n'ama sponsor n'abantu bamfashije ku bintu by'ama sponsor namba bariko baravyumviriza n'ukuri ndabashimiye kandi Imana ibahumugisha. Ubumwe kiguma kigaruka iyo narihisha amahera birashika hakaba hatari kuboneka abantu benshi canke bakimvira kubera iki yarihishije amahera bakunda kuvuga ati mu bintu vy'Imana ntibarihisha amahera.
biravana ariko je n'ukuri nifuje nyene kubikora uko ku buntu ntihagire uzokwidoga ati nakayagize uku yarije amahera ntitwamubonye canke imigisha niya bose abadafise amahera ntibamubonye ya nico gituma nabikoze twese hamwe turonkera imigisha y'Imana hamwe. Ica mbere na mbere wambajira ati ni album igizwe n'indirimbo zingahe? Iyi album ni album igizwe n'indirimbo 6 canke 7, vuga 6 canke 7. Ntabwo twashimye kuzandika kwa mazina, ivyo byose twabisize muri surprise. Mugabo twatanze ijambo ry'umutwe, album ingene yitwa niyo twise nashatse kubivamo. Ariko ayandi mazina y'izindi ndirimbo tuzobimenyera hajya. Ego turashobora kuzogurisha ama flash, uwumva ko ashaka gushigikira igikorwa cyacu ko natwe ntabwo tubikora ku buntu ntidusabye amahera ntiturihishije amahera mugabo tukoresha uburyo natwe umva ko ashatse kudushigikira uburyo bwose bwari bwose yoba afise aze yitange iyo flash ayigura ku mahera yariyo yose turashobora guhera ku 10,000 kuduga canke musi 10,000 naho ba 10 miliyo nukuri wabukoze igikorwa c'Imana. Ikindi naco yambajije ati hari amakorale menshi, ego twatumiye abantu benshi, amakorale, amagroupe y'amafilme, twaratumiye n'abaririmbyi baririmba ku giti cabo nabo nyene, ariko ntabwo hariho umuntu ushobora gutumira ntahashike. Sikuvuga ko aba bose twanditse ngaha bazohashika, hariho abashobora gufatirwa uyo munsi ntibahashike, ariko abari bo bose bazohashika nukuri hariho benshi tumaze kuronka confirmation yabo ko bazoza. Sabasi azoba hari, Kamikazi nawe nyene twizeye ko azoba hari, n'abandi bose mubona kuri affiche benshi baramaze gutanga confirmation. Mugabo bishitse nibaze nibizoba bitangaje kubera birashika mu buzima. Ego nuko okay. Kucerekeye Abel Nduwayo, ego twarabimucishije ko kandi twizeye nawe ko azoba yagarutse. Mbo indege ntisezerana canke ivyumo muzungu yakoze ntibisezerana, ariko bishobora gushika ugasanga ntashitse uyo munsi, ariko arabizi na lancement arayizi na cover yarayipostinze ku ma media yiwe. Ikindi naco ikigira kabiri nibuka ikigira gatatu cerekeye collabo muri album. Mbo korabo nakoze hariyo nakoze na Bati Bukuku, hariyo niyo nakoze na Martha Mwaipaja. Mugabo muri izo zibiri nashimye muri album gushiramo iyo nakoze na Martha Mwaipaja gusa. Mbo niyo nahisemo gushiramo, ntabwo zizoba zirimo zose muri album, hazoba harimo imwe gusa nakoze na Martha Mwaipaja. Hama iya Bati Bukuku nzoyisohora ukwayo. Amakuru ari hanze baduruka gutya album yiwa cyangwa badusanga kuri platform. Umuntu azobikurikirana nkuko ndiko ndabivuga ku ma media ayishaka azoduhamagara azoturondera wikeneye turashaka kubimurungikira biciye muri shipping canke bivana n'uburyo we azobashaka kuyironka mu mugabo uwari we wese azoronka album. Definition nashatse kubivamo nico kintu ntashaka kuvuga ngaha kubera ko ninavuga ivyo nashatse kuvamo ngaha canke ngo ni kubera iki nashatse kubivamo nimwavyumva je shaka muvyumvire sur place niho byo bavyiza kandi n'aba journaliste bose baratumiwe ni kuri muze mwashike mu bivyo bintu nashatse kuvamo. Ego aho bizobera nahavuze mu ntango sinzi ko hari umuntu ashaka kumenya aho bizobera ni mu Ngagara. Happy River ashobora kuba adressa hari barabara rijayo we arariza ashobora kubabwira kugira zoca bisoma akuje hose kugira ngo abaza gukurikirana ibiganiro bamenyane babwire iki barabara gibuka nyene biri ego kubijanye na adresse birashika umuntu ntashobora gusoma neza ngaha inyuma ngo abibone. Ni mu Ngagara quartier 10 umanukanye neza kwa commune, turabona rijya barabara rimanuka kwa commune ni igibivu. Rero rirafise ahantu riherera hatangurira ikaburimbi, hajya nyene hatangurira ikaburimbi umuntu hageze basha uravye mu bubamfu gutya iyo sare umuntu acabona hidi. Ni barabara bita Avenue Nyabisindu numero 3 numero 3 hafi ya rijya shure rya Université IGR. Yego nibaza ko haroroshe cyane kumenya.
polyvalente hariranditse ko salle de fête polyvalente ego haroshe cyane Salle n'uwo de- zimira yobaza salle polyvalente pour les fêtes et des événements